Reka tubaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muri hose kwisi abadukurikira bari mu Burundi ku mugabane wa Afrika uburaya Amerika ndetse n'ahandi hose kwisi turabaramukije cyane tunabashimira ukuntu mubandanya mutwitwera reka ukubokeye ko bwije mu biganiro tubaha byiza ibiganiro bikuza impano z'ugwaruka rutandukanye ndetse n'abaririmbyi batandukanye n'abavuga butumwa batandukanye nuko rero nkuko mubibona twama tubaha ibiganiro bidasanzwe kuno munsi uri hejuru turi mu Kanyosha aha ni mu gisagara ca Bujumbura ubwo turi kwishengero rya Fountain of Life mu gihe hariko haraba igikorane novuga c'imisi ibiri igikorane gitegurwa na World Evangelization in our days ariko rero kikaba gifise ikivugo kidasanzwe gikomeye cyane mukanya turi kumwe n'aba invite abatumire bacu bari muri ico gikorane kugira ngo baze kutubwira abo aribo n'impamvu kino gikorane bagiteguye mbere ko dutangura ntangure ndabasaba kugira ngo banze kwidondora batubwire abo turi kumwe mu kiganiro. Ndabaramukije mwese ku mazina yo wanje nitwa Irakoze Net nkaba ndumwe ndumuririmbyi ndaririmba nkabandi umwe mu gikorwa cyitwara butumwa cha World Evangelization hama murakoze Imana bahizagire cyane. Murakoze nanje nitwa Irankunda Olivier nkabandi umuririmbyi nanje nkaba ndumuvuga butumwa ego murakoze. Nitwa Jonas Praise Atungimana ndi umwe mu baserukiye cyangwa barongoye itwabutumwa mu misi yacu World Evangelization nowadays ndi umuririmbyi nkaba ndi muvuga butumwa Imana bahezagire. Nitwa Makoto Perpetu nkaba ndi umwe mu bakurikiye inyigisho ziriko zitangwa muri iki gikorwa civuga butumwa murakoze. Nitwa John Nibitanga ndi umwe mariko barakurikiranira hafi zino nyigisho ndi umwigishwa ndiko ndiga kandi nsanzwe ndi umuvuga butumwa abanaje mva mu ntara ya Bubanza komine Gihanga. Neza cyane nuko rero murakoze cyane kuba mushoboye kutwidondora ko turumva yuko bamwe baje baturuka mu mihingo itandukanye igize kino gihugu cyacu cy'u Burundi kumbure ntanguriye kuri Jonas turabona ko kino gikorane kidasanzwe kivuga ngo ni World Evangelization in our days kumbure abariko baradukurikira batazi ico kintu cyari cyo woshaka kutubwira mu ncamake uko bimeze. World Evangelization nowadays bisigura itwabutumwa mu minsi yacu itwabutumwa ku isi mu minsi yacu nishira hamwe ryatangujwe n'uwitwa Chosunguko muri Korea hama rimwo umuguda asanzwe muri Korea y'Epfo ariko kandi rimwo n'abandi bavuga butumwa benshi abigisha batandukanye Asia yose Europe Amerika Afrika mu migabane Oceane anatandukanye World Evangelization rero nishira hamwe rifise intumbero yogena ryamaza ubutumwa bwiza bw'Imana buvuga ko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana umucunguzi wayo mu isi yose. Ico gikorane rero mwateguye bimeze gute mu majambo make? Nkuko bisanzwe buri gihe twama dutegura ama conference aduhuza n'abakozi b'Imana batandukanye nk'ubu twahuye n'abakozi b'Imana bavuye mu ntara zitandukanye muri conference twahuye n'abapastori twahuye n'ababishop twahuye n'abavuga butumwa twahuye n'abigisha twahuye n'abaririmbyi abamedicien twahuye n'abakozi b'Imana bari mu mabango atandukanye twavuye mu ntara zitandukanye mu ntumbero yo dusubiye turabire hamwe ubutumwa bwiza bw'Imana nimba ari bwo butumwa by'ukuri twigisha amashengero yacu nimba twatakaje tuzabe dusubiye ku isoko nimba na tukiri kuri gwafata ubutumwa bwiza bw'ukuri abaho dukomereza. Ico gikorane kizomara imisi ngahe cyatanguye ryari? Igikorane cyatangwa ku munsi wa mbere kizanga ku munsi wa gatatu citwa twagize National Conference National Conference ni kuvuga ni inama ihuza abantu bavuye mu gihugu rero cyatangwa ku wa mbere kizanga ku munsi wa gatatu. Abashitsi badasanzwe biteka bitezwe muri ico gikorane ni bande? Abashitsi biteka badasanzwe biteze muri iki gikorane ariho Bishop
Ecopai akaba na Pastor Bernard from bava muri Uganda aboye babadushika mu mwanya uri imbere n'abasi biteka n'abandi bakozi b'Imana dusanzwe dukwanikwa vy'Imana aha muri gisagara cya Bujumbura ndetse no mu zindi ntara. Icivugo ni ikihe? Icivugo tugisanga muri Yohana igice cya 20:31 havuga ngo ariko ivyandikiwe ngo mwizeye ko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana novuga ngo mwizeye mugire ubuzima mu izina ryiwe. Rero icivugo mu ijambo rimwe cyakuwe muri no murongo icivugo kivuga giti Yesu wenyene niwe Kristo. Kumbure uhaye umuvyeyi wacu ngaho umuvyeyi kuba wowe uri muri kino gikorane canke iyi nama idasanzwe ubwa mbere wimva gute? Jewe nk'umuvyeyi nukuri naryohewe cyane ndavyumva neza inyigisho zahaciye nukuri tumaze kuronka muri iyi minsi ejo hahise nuno munsi kugeza isaha nukuri n'inyigisho zidukura ahantu zikadushikana ahandi kuko tuhungukiye byinshi bizodufasha kandi hariho intambuko mbona tuzogenda turagira murakoze. Usanzwe uba hano mu gisagara cya Bujumbura? Jewe mba mu gisagara cya Bujumbura muri komine Muha zone Kanyosha. Ego. Ubwo kumbure n'uruvyaro rwawe warashoboye no kurutumira? Uruvyaro rwanje sinashoboye kurutumira ariko ruzogira ico rwakiriye kuko nabona abakozi b'Imana bamwe n'abaririmbyi. Ego. Musanzwe rero musengera mu ishengero rimwe canke muva mu mashengero novuga atandukanye? Turi mu mashengero atandukanye. John, wewe wavuze yuko waje uva mu ntara ya Bubanza kugira ngo ushobore kuronka buno butumire byagenze gute? Ego kugira ngo ndonke buno butumire nari nsanzwe nkurikiranira hafi inyigisho zijanye n'igivuga butumwa. Kumbure uyu Jonas yari amaze igihe ariko aratwigisha hariya mu ntara ya Bubanza bica biba ngombwa rero ko duhura n'abandi bakozi b'Imana bavuga butumwa batandukanye kugira ngo dushobore gusangira ivyera vy'Imana ubujanye no kwiga igikorwa Kristo yakoze n'icamuzanye. Wewe uyumvira ko kino gikorane kizoguha iyihe nyungu mu bijanye n'agakiza? Byukuri nyamba nari ko ku ngazi imwe ndizera ko nzorangiza kino gikorane ndiko ku ngazi nka 6. Yego. Uvuze ko Jonas ari we yabahaye ubutumire musanzwe musengera mu ishengero rimwe? Oya, dusanzwe dusengera mu ishengero rimwe. Uburyo iyi conference turimwo duhurikiye mu mashengero menshi atandukanye kandi. Kenshi y'abantu badasengera mu mashengero amwe birakunze kugorana kugira ngo batahurane. Kugira Jonas ushe kumutahura ivya kubwira byagenze gute? Kugira ngo nshobore gutahura ica ambwira nuko Yesu ubwo yavuze ngo ni mugende muvuge ubutumwa bwiza mukwire mu mahanga yose. Nico cyatumye Jonas mu byari karavuga nk'ubutumwa bwiza ndavyakira ndabona ko byukuri atari we yitumye ahubwo yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo ici yamumenye ko natwe akitumenyesha. Aho Ibubanza musanzwe muhafise ishengero murongoye? Ego Ibubanza dusanzwe turi muri bamwe turi mu ishengero dusanzwe turongoye. Ego duhereje ijambo uyu musore Olivier usanzwe uri umusore akiri muto. Kumbure uva ngaho Bujumbura nyene? Ego mva Bujumbura ariho navukiye muri Muha muri zone Kanyosha. Usanzwe uruhukira mu ishengero irihe? Apalum Deliverance Church. Kugira ngo nawe ushobore kumva yuko woza muri no koraniro ridasanzwe novuga ati nka mpuzamakungu canke ku rwego rw'igihugu byagenze gute? Kubwo impamvu igituma naje ngaha nuko ari ubutumwa bwiza numvise kandi nakiriye yuko butandukanye n'ubundi butumwa bwiza bumenyewe buvugwa. Nasanze ari ubutumwa bwiza buzana uwizera agakiza. Nibwo ari ubutumwa bwari kumfasha mu buzima. Ego. Ni bandi baguhaye ubutumire? Jonas niwe yaguhaye ubutumire. Ego. Akimara kubikubwira icyatumye wumva ko nawe wo kumvishwa kuza cyabaye iki?
nuko numva yuko hari ico ntarakira muri jewe. Ca numva yuko nohaba kugira nakire ikintu kizima cyomfasha mu buzima. Abakiri bato nkawe hano kenshi mu gisagara ca Bujumbura usanga ibijanye n'ijambo ry'Imana atavyo bitaho, kumbore bari mu bindi bintu bibatwara. Wewe uriyumva gute mu gihe bino bikorane bizoba birangiye, ico uzoshobora gufasha urundi rwaruka nkawe? Je numva yuko nanje nk'ivyo nakiriye muri iki gikorane no bibashikiriza nkababwira ubutumwa bwiza ko Yesu ari we Kristo, atakindi camuzanye ari kugira acungure, atakindi camuzanye aha kwisi kugira acungure abanyavyaha. Twebwe kuko imitima yacu nta ciza kirimo. Nuko nyene Yesu atakindi camuzanye aha kwisi, nuko yaje kugira aducungure twakira agakiza, niwe gakiza kacu. Ego Antoinette, wowe uri umwigeme, nawe usanzwe uba hano mu gisagara ca Bujumbura canke waje uva mu zindi ntara? hama jewe mu bisanzwe mba ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Yego. Twanakubonye uri kuraririmba hano, usanzwe uri umuyoboke w'iri shengero canke nirindi bimeze gute? Oya, ntabwo ndi umuyoboke wa rino shengero, ariko ndafise iyindi eglise nkoreramwo ibikorwa. Yitwa gute? Twa eglise Upper Room Deliverance International Church. Ringa nyene mu gisagara ca Bujumbura? Riri ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Nawe ubutumire waburonse gute kugira ngo ushobore kuza kwifatanya n'abandi muri ino koraniro ridasanzwe? Bon, nanje kugira ndonke buno butumire kugira nshobore kuza kwifatanya n'abandi muri kino gikorwa, nuko nahawe ubutumire na Jonas, kandi dusanzwe dukora, nanje ndimo muri ico gikorwa citwara butumwa. Ego. Urumva yuko nawe hari inyungu uzobikuramwo? Cyane gose. Uzofasha gute abandi bigeme bagenzi bawe? Bon, nk'abandi bigeme bagenzi banje, kuko hari benshi usanga bari mu bindi kubw'ubutumwa nakiriye canke kuvyo no bamaze kwakira muri no minsi tumaze turi muri no conference. Numva ari cyo nashaka kubasangiza kubw'inkuru nziza ya Kristo, kugira nabo bashoye gufashwa kubw'igikorwa Kristo yaje gukora, kubw'igikorwa Kristo yakoze. Jonas, bose bavuga yuko ari wewe washoye kubaha ubutumire. Ikintu catumye ubaha ubutumire ni iki? Kuko bamwe bava mu zindi ntara zitandukanye, washoye gutembera igihugu cyose. Twawe tw'amesi yacu ni umugwi munini uyu nk'abatari bake kumbe batashe kwa muri kino kiganiro. Hama abatari bake muri abo bose twamaze kujana mu ntara zitari zike z'igihugu cy'u Burundi, two turakora ikowa citwa butumwa. Rero iyo hageze ama conference nkaya, umwe wese aba yagiye araca turaronka ubutumwa. Wanashaka muri conference ntitwanditse ngo ubutumire turongeke, twandikiye umuntu bisanzwe dufise igikorwa kiniki. Rero nk'abantu bamaze kwakira ubutumwa bwiza, kuko iyi conference yaje nk'abantu bashashe. Iyi conference yajemwo abantu dusanzwe dukurikirana mu ntara zitandukanye. Par exemple ngaha akwaniye intara indwi, akwaniye Bujumbura, akwaniye Cibitoki, akwaniye Bubanza, akwaniye Gitega, akwaniye Kayanza, akwaniye Mwaro, akwaniye Rumonge na Makamba. Izo ntara zose abapastori batandukanye n'ababishop benshi batandukanye twashoboye guhura, duhuje n'ubutumwa bwiza tukabuganira bashoboye kuba ngaha muri na conference. Twaba tuzikorera ruguru, mugabo iyi ncuro twageze mu myaka zo gukora zibiri ngahe Bujumbura, ariko iyi ncuro twashoboye gukorera ngahe Bujumbura. Rero iyo dukoze ama conference nkaya turembita baba disciple bose twashoboye gushikirana wa mugwi dusanzwe dukorana, hanyuma twabemita kugira ngo baze kubana natwe muri ivyo bikorwa vy'iteka, kugira ngo tubandanye gushishikara. Nokoresha ijambo rimwe ryo byazanye n'intumwa, ijambo ry'Imana rivuga yuko ishengero rya mbere ryashishikara mu vy'intumwa zigisha. Rero twebwe intumbero yacu yo gukoranya intara ni kugira ngo dushikare mu butumwa bwiza, ishengero rya mbere n'intumwa za mbere zigisha, tubushishikare. John,
bino bikorane nivyarangira ugasubira kumbure aho usanzwe uruhukira mu ishengero, ubutumwa uzoba ubashiriye budasanzwe waronse ngaha azoba rubura. Ubutumwa bwa mbere ngiye kubasangiza na cyane cyane muri Bubanza, apana mu ishengero gusa, nsanzwe no basengera ntara yose ya Bubanza, bibaye ngombwa ku isi yose. Ni ubutumwa bwageza kubabwira bwo mu itanguriro 3 kujya ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 10. No tusanga amajambo akomeye cyane, aho abantu bacumuye, abantu bacu ba mbere bacumuye, bamaze gucumura haba gutandukana n'ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga muri conference twize cyane aho ingorane iva naho ituruka. Tubona ko Satani ari we ingorane ya mbere, turabona ko ingorane ya kabiri ari icyaha, tubona ko ingorane ya gatatu ari n'akaga gakomeye, ari gutandukana n'Imana. Ibyo rero ni ukubisangiza abantu, kuko umuntu amaze kuba yatandukanye n'Imana, urumva ko hari hakenewe ubundi busabane kugira ngo ashobore kwegerezwa aho Imana iri. Umupfasoni, kumbure wewe nawe niwarangiza zino nyigisho, ubutumwa uzoshira abakenyezi bawe, novuga bagenzi bawe, kugira ngo nabo bashobore kwakira ubutumwa, uzobigenza gute? Kugira abo tuzosangira ubu butumwa, icyo nzobasangiza niki, nuko twarabonye yuko umuntu, umuvyeyi wacu wa mbere Adamu yari yaremwe mu ishusho y'Imana, hanyuma iyo shusho ayitakaza ari uko akoze icyaha, atumviye Imana, hanyuma iyo ngorane icifata abantu bose, abamwamutse ko n'abandi bose bazoza. Duca tubona ingorane irinjiye, ingorane imaze kwinjira, abantu baragerageje, abavugishwa n'Imana, abakozi b'Imana mu isezerano rya kera, baragerageza kugira batorere inyishu ico kibazo vyaranse. Ariko hariho umwe wenyene, ari we Kristo Yesu. Yesu Kristo ari we yaje gukuraho iyo ngorane kuri bose, ku bantu bose n'abazoza mu nyuma zacu bose, bakakugwaho n'iyo ngorane y'icyaha. Abavugishwa, abaherezi, abaki, bajya bose twarabonye yuko bose bari abanyabyaha, nubwo bagerageza gutora ingorane. Ariko hariho umuvugishwa umwe wenyine, umuherezi umwe wenyine, ari we Kristo Yesu, yaje gukuraho iyo ngorane. Rero biroroshe kubabwira abamama n'abandi, biroroshe kubabwira uko iyo ngorane yakuweho rimwe rizima n'amaraso ya Yesu Kristo yitanze ku bwacu. Murakoze cyane. Olivier, wewe nawe uri umusore, nawe nigiki uzoshikiriza abasore bagenzi bawe kugira ngo nabo bashobore kumenya byinshi wakiriye mu bijanye n'agakiza? Narirya benshi usanga baja mu bintu bitameze neza, bidashemeye, mu ngeso mbi, nigiki uzobashira? Murakoze. Jewe ikintu nzobashikiriza, ndazi yuko twebwe tuba abasore turashushe cyane, usanga kenshi dutwarwa n'iby'isi cyane, ariko kuba je ndashimira Imana kuba yangiriye ubuntu bwo kuba hano, nkaba nakiriye ikintu kidasanzwe, kuba nzoshikiriza ku bagenzi, nuko nzobabwira ubutumwa bwiza ko Yesu ari we Kristo yaje ku isi nyene kugira again niwe muti w'ingorane ibibazo vyacu. Babitubwiye ka ingorane ya mbere ari Satani, no ya kabiri icyaha, ya gatatu ni gutandukana n'Imana. Nta kindi
muri iki gihe nta kindi dukwiye abantu kwakira ni ubu butumwa bwiza batubwiye nibwo bukiza imitima yacu nibwo nzoshikiriza bene data ego murakoze. Antoinette, we nawe icyo uzoshikiriza abigeme bagenzi bawe kizoba ari kihe? Bon, hama nanje icyo nashobora kubashikiriza nk'abigeme bagenzi banje, kuko aha turi ku isi kandi twese biratugora, ariko abigeme bagenzi banje nashobora kubasangiza iyi nkuru ya Yesu Kristo, nkabasangiza kubw'igikorwa yakoze, nkabereka yuko Kristo ari we mwami umwe kandi niwe muherezi umwe, niwe yapfuye ku bwacu azira ibyaha byacu, bakamwizera nk'ikimazi cyatanzwe rimwe rizima, kandi nawe muherezi umwe gusa akuraho ibyaha byacu. Ntushobora kubibasangiza abandi bagenzi banje. Yego, kumbure rero mu kurangiza ndangirize kuri Jonas. Turarangije kumva ibyo bagenzi bawe bashikirije, rero kino gikorane nicarangira ni ikihe kintu muzoca mukurikizaho? Gikorane nicarangira igikurikira si kindi ni kubandanya tugira suivi follow up cyangwa gukurikirana abandi babaje muri ya conference, sabe nimba nkuko bariko bavyivugira bariko babaho bwa buzima bw'ibyo bariko baravuga, kubera ko hari umwanya wo kwakira, hari umwanya wo kwikintu kukirimbura ko, hakaba n'umwanya wa ikintu kiva mu mutwe ikaza mu mutima, hakaba n'umwanya yuko kimaze kuza mu mutima gishyirwa mu ngiro, bimaze kuba ubuzima gishyirwa mu ngiro. Rero twebwe inyuma ya conference iko tuzobandana dukora yokurikirana baba abanyabujumbura abo mu ntara zitandukanye, tubafasha kubana dutsindagira ubutumwa bwiza kugira ngo barushize kugira ubumenyi bwimbitse mu gutahura icyo Yesu ari n'icyo yakoze biciye mu musaraba wiwe urupfu no kuzuka, kugira ngo hari ahantu baherereye twende dushobora kuhashika twese. Mugabo turabizi nimba ababa bari mu ntara zitandukanye mu burere butandukanye baba bakira inkuru nziza y'ubutumwa bwiza, igihe tubakwanije nk'uku tukaganira nabo ubutumwa bwiza, hama tukabakurikirana aho tudashobora gushika baca badushikira. Rero twebwe nka kurya Yesu yabikoze, yahamagara intumwa 12 akazitegura, hama agahamagara 70 akazitegura, kugeza ahagira umugwi w'abantu 120. Twese twakora muri systeme canke muri ubu buryo bwa discipleship bwo kuzamura abigisha ba Yesu kugira ngo handi tudashobora gushika bashobore kuhadushikira. Rero twebwe inyuma ya kino gikorane twiteguriye kubandanya tugira follow up, dukurikirana ubuzima bw'ababaye ngaha, turabe uburyo bariko babandanya bashira mu ngiro. Reka rero ndabashimire cyane kuba mwashoboye kuduha akanya, twizere ko n'ikindi gihe ntitwabatuma ko muzo dusangiza byinshi. Nuko rero namwe bakunzi ba PITV mwako muradukurikira, twari kumwe n'aba bakozi b'Imana bavuga butumwa ubwo bari mu bikorane bidasanzwe hano ku ishengero The Fountain of Life hano mu Kanyosha. Mubandanye rero mubakurikira kandi munabafata mu mugongo mu byo bakora mu gihe bariko bamamaza ubutumwa hirya no hino ku isi. Mwari kumwe na Moses Angelo na ubutaha.